Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana abakunzi ba Burundi Kingdom TV bakunzi ba BKTV sinashobora kuvuga byinshi ariko ndazi yuko ukibona gusa ikiganiro cumenya yuko tubafitiye ibintu bidasanzwe cumenya yuko tubafitiye n'umutumira dasanzwe nyita Formidable tonable admirable considérable kandi ndibaza yuko ukaba uri mushasha uravye iki kiganiro ukaba uri mushasha uravye studio canke TV ukaba uyiravye utaragira subscribe cyo nashambere ndagusamanzura abajya ahantu hari agakengere hajya hepfo manzu hakwege neza uhafate maze ibiganiro tubashikiriza uzozura buwa mbere kubironka ariko rero kugira ngo sindabicisha amajambo reka ndabereka umutumire twashoboye kwakira muri BKTV ndakwakirira bro ego meze bien ego ndabona twakira umuntu yaka sana yatse cyane ndabona froni hatari sana muri BKTV twakiriye nde nabo ni Justin Kezimana ego Justin Kezimana yajenga kugira ngo atuyagire iki muri rusange Justin Kezimana yaje kuga ayage ivy'igikorwa amazi misategura canke yateguye ego imbere yuko cyane cyane twinjira muri ico gikorwa twiga hamwe muri BKTV iyo dutumiye umuntu tuma tuzi yuko novuga asanzwe afise impano wofise cyane cyane benshi bakuzi ko ni impano yahe impano benshi novuga ko banzi ko ego sinovuga ko afite impano coco ziriho ni nyinshi kandi nyinshi muga iyo abantu benshi bamenyereye ko niyo gucuraranga ego uri umucuraranzi ego igicurarangisho kikorohera cyane kurusha ibindi nisha ego ni naco ciwanje nyene novuga ko ari piano ego piano rivuze abantu nyene bagasinzira bagahwera ukebuke tu turabikora urazi ko hari umuntu nigeze gutumira kamera yuko we yuvugije piano ngo ari abantu bahavura bagasinzira ngo bikamera nka kujya kwa Daudi ngo yavuze inanga namba nga amashetani yabari muri ndakaca muvamwo yarakubesheye canke nivyo si ibyo byashise akavuga ko ari jewe nyene novuga ko yo yarihenze gose kuko sinova ko ingabere yiwanje hagaze ngo ndayicurangira ahantu mu bintu by'ububare canke iki novuga ko ncurangira mu rushengero rero gihe bishitse tu nkavuza abantu bakarira ntabari jewe mbafise cankoresheje ego cyane cyane nambuvuza numvise yukuvuza mu rusengero ibi bintu vyuko abantu bavuza mu masengero bakongera bakavuza muri karaoke kubwawe ubihinsiguriya kubwanje novuga ko cyose birabaho ego kandi novuga ko atani ko sari rimwe ego urashobora kuja mu isengero ukavuza ukongera ukavuza muri karaoke yes ego nta na kimwe vyica nta na kimwe nk'ubu dufate wagiye kuvuza muri karaoke wavugije muri karaoke orana muri karaoke hari gihe bavuza no mwijoro bakamananya bavuza umuziki ugasanga mu isengero ugiye kujayo ugira acafise ibitirotiro urashobora kumva yuko iri ibintu biteka yuko umuntu aja novuga hajya ahantu akaduga hajya hejuru hubahwa ngagiye kuvuza yaraye muri karaoke musanzwe ico kibazo mbajije ni ciza gose kandi novuga ko les pasteurs benshi barabivuga ko kenshi bavuga ko profound itashobora kujana n'ibintu vy'Imana yego aho rero nshatse kuvuga ko musanzwe mu yandi majambo kwanza premièrement umuziki nakazi yes nakazi kandi ugacura mu ma église mu muziki sakazi uvuza umuziki mu rushengero ntabarakazi chaki citwa gikorwa c'Imana ego ni wewe rero uvuga uti jewe vraiment muri tala Imana yampaye ivyo vy'Imana ntimumbye ngo ni vy'Imana je nironderera kanoti gusa yes ego suko ndabikora ariko abikora ndabashigikira kandi ndemeranya nabo gose ariko wewe kubera kutabikora impamvu yuko ntabikora ni ibintu novuga nko rabivuze ati usanga biko birakuruhisha ego ni nkuko ubufise akazi k'ibintu bivaye n'ingabire ufise ukaba wo ufatwa mu bintu byinshi cyangwa activite menshi muga bivaye nuko ucu usanga uburukura ruha gose uhitamwo bimwe uheba n'ivyigira gute n'ivyo kuba wowe rero kanoti wawe ntugashira imbere ushira imbere muri ivyo vy'Imana gusa ego birumvikana yuko we ngira ngo sponsor zirakunda kuboneka z'abapasiteri batandukanye ngira nico gituma ibintu by'akanoti tabishira imbere reka tuje cyane kuri iyo event muri kumanategura ico giteramo gitunganijwe gute nuvuga ko ari giteramo gitunganijwe na jewe nyene ku giti ciwanje nta wundi muntu uvuga ko ari kuri akote nuvuga ngo turi kumwe ni jewe nyene ku giti ciwanje mu buryo bw'iwawe amahera yiwawe uburyo bwose ni wewe ni jewe ku giti ciwanje gitunganijwe gute rero ni igikorwa gitunganijwe mu ndagikoze ngomvye kwagura guteza imbere ca worship biciye mu kwagura imigenderanire iri hagati y'abaremvyo muri nord n'abino muri sud ego sino usanga kenshi ino
abaremvye muri no bayikorana ibintu usanga nino muri side barikorana turikorana ibintu nta mu invite ashobora kuba yova ino muri side agiye muri no ngo agire gusanga kandi ntawe ushobora kuva muri no maze muri side ego afetere ico gikorwa ndagikoze ngomvye guteza imbere kwa worship biciye mu kwagura imigenderanire hagati y'abavye muri no nabo muri side yes wari kuravuga yuko muri ico giteramo hasanzwe hazoba harimwo imigwi itandukanye aho vuze ati abo muri side bahora batunganya ibikorwa muri noro nibaze abo muri noro bagakora ibikorwa muri side ntibaze atari kubu twe twatunganije igikorwa kizohuza bose aho ni kuri koti y'abantu bazoza muri ico giteramo ariko abantu barakeneye kumenya muri rusangi ibintu novuga batakunda kubona mu biteramo bitandukanye bazobona muri ico giteramo canyu nivya gerageje ucishura nyarukije novuga ko ikintu kizogaragara kidasanzwe muri ico gihe nuko icambeje cyo hazoba gutangara kumva ko abantu kenshi bakunda gusirikira ku ma TV online kubiki ku ma Facebook iriki afite abantu bino soko badakurikirana gose abaririmbyi bo muri Nord canke nabo batadukurikirana abo gusa nuko kenshi usanga bo barukwabo natwe twasanga turukwaje rero ico gihe bazoba bahahuriye kumsa nuwa haravuga ati wow buriho ndababonye face to face ego tijewe vraiment abantu barihisha amafaranga mu maconcert nta ngorane nimwe bihari ariko jewe naho ntabikora nta ngorane kandi uravuga ati jewe naho nsanzwe mvuza mu isengero ndashobora kuja kugira karaoke mvuye gukora karaoke nkagenda kuvuza mu isengero ati nta ngorane nimwe ihari nko mu gihe vyasise pastor akakubwira ati wa muhungu we usubiye kuko ubuntu ugiye kuvuza mu vya makaraoke ntuzosubire kwinjira ngaha mu isengero nguje kuvuza uzoje vyitwara mu gute uko no vyitwara mu ico gihe nibaza ko mukubimbwira atobimbwira nk'umuntu yaprise amategeko canke itegeko kimwe gusa no musaba ko anzanira bibiliya kumsa ansiguri ego abikure muri bibiliya wovuga ati ijambo yokura mu mutwi wanje no ategeza kunyinyeka bibiliya ati muri bibiliya vyanisana yes ego birumvikana yuko bitoroshe wowe rero uvuga ati jewe vraiment muri ntuzenye koli muri Ingo Life Band ni yantumira nzokubita umujya naho tuzotaha saa 8 muri Peace and Love hanyuma myisengero ngene ndabakubitire piano ibintu bigende neza kweri ego umunsi wavuye mu ntuzenye muri karaoke kuko ndazi ibintu bira muri karaoke biratandukanye n'ibibera mu isengero nuko biri ego uba babonye amasanamu y'abantu benshi batandukanye abambaye impenereza ababorewe mbe urusanzwe ufata agacupa bo oya ego ariko abamizise benshi muvugize muri karaoke ndazi yuko bagakwega ego iyo bariko baragutumira kitabi uhora wimva gute ntibyo nashika ko bababizi ko jewe ndi contre nabo ntari kumwe nicaranye nk'umuntu w'umusoliste ariko aravuza solo agatumura itabuca umubwira ati hebe ivyo bintu ntashobora kubigira uruhande yanje aradeplace kibanza kideplace ego uramaze kubanura kubabwira ati ibi bintu murakwiye kubihagarika mu kamera nka jewe kenshi kimwe gusa ndagerageza nyene mugabo bambara nk'umusatsi usanga bigoye gutahura rwose sawa reka twijere cyane kuri iyo kariyeri yawe yo kuvuza wambye yuko usanzwe uvuza piano ego aha mu Burundi muri Buja Flavour turamenyereye abana bafise amatara hari abana benshi bafise amatara mu kuvuza usanga uwo mwana amaze kubona yuko mengo tara y'ibikira duga cyane tuja tumuburirengero hano mu gihugu cy'u Burundi ugiye mu Rwanda usanga abamizisiye benshi bakomakomeye mu Rwanda n'abarundi ugiye Kenya Nairobi abamizisiye benshi bakomakomeye bariyo n'abarundi wibaza ko ari kubera iki bigenda uko kenshi ugiye kubiraba ni cya kibazo kiro kiragaruka en fait ino mu Burundi haracari ikibazo kimwe novuga ko ikintu cingabire kidashigikiwe gose niyo mpamvu rero usanga nino n'igihe bishitse mu rushengero kanaka usanga barashika bakahemba mu mizisi mugabo bavyitwa guhemba n'abafete ntabari guhemba komtere ego bacu usanga bagenda bavuga ngo ni guhemba uruko isi impembo mu rushengero si impembo kimwe gusa ugiye kubiraba le musicien canke abarideri baririmbyi bahagarara imbere gusumbya pasteur ego niyo mpamvu rero bahagarara imbere gusumbya pasteur yategezwa gukabikira tugusumbya pasteur umva kira kitu impuzu igiko aha afise umwanya munini gusumbya pasteur niyo mpamvu na pasteur za kuvuga ubutumwa mu kirere catangujwe niki nikirimbyi canke no mu misisi uretse jewe Formidable umumenyesha makuru wa Burundi Kingdom TV ndakubwiye yuko byo bavyiza ivya kuvuza karawo kumanje kuvyihoza ukavuza mu isengero hoba hari abandi bamaze kubikubwiye ego ni benshi
ariko kubimbwira utasiguriye navyo afite ibintu by'agakiza nukwemera afite fise uko nemeye nawe afise uko yemeye antahuze ndi nkuko ntofata umuntu wo murindi dini kana ngo nca nambwa ngo ingugere ndahaba kumutahuza nawe akantahuza ego okay watubwiye yuko iyo evenement ari wewe wayitunganije ni ikintu kidasanzwe gutunganya evenement ya gospel ivyuma birakotwa novuga n'ibintu vyinshi abo bantu baza hari bashobora kugira twe turakeneye déplacement bigasaba yuko nawe utegeza kwikora mu mufuko ubwo buryo burakorohera kuronka ubwo buryo novuga ko afite kwera ko twebwe kugira icambere cyo ube ugize ahantu heza ushobora gutegura ikintu nk'iki nuko nawe uba warakoreshejwe bikomeye novuga ko uba waratumwe ko mu bantu muki rero usanga kenshi ndashaka kuvuga ati mon frère canke pastor iki ti urabona iki gikorwa n'igikorwa nkoze moi personnel sindakobrisha ngo kunshigikiza ngo nguze uko mpwema zo kurongora ego sino hoho ndagikoze nzi ko kizontwara uburyo nyine ego yes mwamaze kumwumva uwo turi kumwe no mu pianist akomeye cyane hano muri Buja Flavour muri 257 asanzwe avuza mu masengero atandukanye instrument yiwe cyane cyane nyinspira cyane ni piano ni yakunda kuvuza brother ngira ngo turiko turasa nabaja ku musozo shobora kuba hari ibintu nibagiye kukubaza ego nakanya kaho ikintu novuga ko bagiye kumbaza gutegura concert antake uri mu musicien kandi tuzi ko concert uteguye bisaba ko uririmba urashaka uzoririmba meze gute ego nico kibazo novuga ko byakoreye twumve ndivuga ko ni concert nteguye ngomvye ko en fait kwanza do mapaye ku giti ciwanje bien ndazwi canke ndafise aho maze kugera mu kwandikisha izina nitwa Kezimana Juste muga benshi banze ku izina rya Maisha ego pianiste Maisha ego rero musanzwe uza gusanga rero ukuntu nzwi nka kujya k'umuntu azi ko imvubu iba muri Tanganyika ngo bataragira gute atarayibona rero ni gikorwa nkoze kumsega ngo habeho n'abantu barabumva Juste Maisha muramuzi iki bavuga ati nguyu rero turamubonye wa Maisha ngo nishire ku mugaragaro afete ntangure nibikorwa bikomakomeye uwo munsi no kuvuga wewe ntavyo kuririmba uzogerageza kubagira nte ego nzokora ico bitwa finger style uzoraba indirimbo zishobora kuba zikunzwe cyane uzivuze kujye nyine gospel bango nzokubita ico twa finger style kuziririmba ukoresheje piano yes mwamaze kumwumva yuko bidasanzwe bizoba mbe ikibanza hajya ni hehe ni Philadelphia Pisma ego eglise iri ngaha ni Kanyosha Busoro iri impande ya eglise anglicane ziri hafi na hafi ego itariki zingahe irazwi ni ro 30 turi nta nindi zibiri zigaye ndagushimira cyane kuza muri BKTV ego ndashimira ndaryohe ukuntu mwatwakiriye neza kandi Imana ibahezagire gose ego ahanje numvume ngo noshobora kugushimira wowe ari kuradukwirikirana mukunzi wa Burundi Kingdom TV ndakeka yuko wamaze kugira partage wamaze kugira ama commentaire wamaze kugira s'abone namutaraba umwabone ariko nizere yuko atabantu badukurikira bataraba babone namutarabikora nyaruko bikore uraza kubona musa hano harakantu kagakengero heze ufikinye ko maze utubwira ati ibintu bimeze neza ahanje nubabwira ati ciao